cyane muri Kazwa Company yabazaniye Kazwa Makeup, tufite service za manicure, pedicure hamwe na makeup ku bantu bafite imanza, amadoti, amamariage. Karibu cyane, dukorera mu nyubakwa iri ngaha kuri Avenue du Marché, anye ibuilding yitwa Central Building Makazira kwa Kabwa numero 306F. Karibu cyane ku bantu badafite gushika ngaha, mashobora kutwandikira, mashobora kubasanga muhira. Ego karibu cyane, uryoherwe. Kazwa TV. Ndabara mukijira abakunzi ba Kazwa TV, muri kumwe na Arlette Mugisha nkuko vyamani mu kiganiro Fait d'amour. Murabizi neza yuko ari kiganiro kidufasha byinshi mu guhanahana ivyiyumviro, mbese no kuruhurira imitwe yacu. Ibihe biragoye ifare ko twumva ivyiyumviro by'abana nabari hama tugaseka tukiryohererwa, and then tukigishanya kugira ngo tubandanye tuba mu rukundo neza, bimeze neza mu mpande zose. No musi rero nabazaniye abatumire mutari mumenyereye bashasha, tuza kuganira kandi ikintu gikomeye cyane. Ariko imbere yuko nza kuvuga ico tuza kuganira no musi, reka mbanze nakire abatumire bacu buno musi. Les femmes d'abord. Umeze neza? Ego. Tugusaba banze twidondora. Nitwa Uwimana Suavis. Ndi umu infirmière. Ndi umu mama w'abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Ariko ntawe bigwa gufisa abana babiri. Uracari jeune. Mboneka ko mfise gatanu. Umenga ufise nk'umwe nyene cyane, uracari umujene mahe. Naranyarukije. Okay. Okay, waranyarukije. Nciye nibuka kantu nabonye la fois passé kuri umuntu yanditse kuri TikTok avuga ngo ifoko ngo ko abantu ngo bavyarane ngoga, ngo urazi ngo kubona ngo abantu mwiganye ngo bagutumira ngo kubana babo ngo bagiye ngo gutora ama diplome ngo wawe nawe ugwana n'ama pampers. Ari mwa avantage yo kugira yo kuvyara kare uri kurabiraba mu buzima busanzwe kuba dukurikirana baba binegrije nk'aba cyane. Ari mwa avantage kuvyara kare. Premièrement uraronka umwanya kubarera ukiri muto gifise inguvu, ugaronka umwanya kubaha indero uko ubishaka. Hama si babana usanga donc hari gihe uvyaye uteba usanga umwana umengo uri mami wiwe nyokuru ugasanga nakwisanzura, usanga nguri nyokuru wiwe donc nakwisanzura ko. Hama kwera ubunakuze aca mu kureresha amategeko, ariko uvyaye kare urisanzura mu kurera. Muja muri generation mu bisanzwe urisanzura mu kurera, uramenya uko umutwara, ukamenya uko umuganiriza. Nk'abantu b'ibigaba nk'abamugisha turabahanura cyane gose. Impanuro za kivyeyi mwese twe duhanura impanuro za kivyeyi. Munyarutse muvyare ibibondo mu birere hakiri kare. Nyubatse ko ari byiza tuzokwikubita gashi, kuko biraryoshe kuba ufise umwana ubona waramureze hakiri kare, akagera mu bigero hakiri kare ubibona. Mpora ndabangene tuhora turyoherwa turi kumwe na mama, bambwira ngo umengo nije nshaje, biba bitese ngo nitoyi wawe. Yego. Aha, twakire no mushinga nahe wacu rero ngaha arashobora kudutwara ca tuba twese il. Turaguhaye ikaze nyakuba. Murakoze kunyakira kuri televiziyo ya Kazwa TV. Yego. Nongera ndamutsa abari kubadukurikirana. Natewe iteka ryo kuza gusangira ino nturire imbere yanyu. Jewe nitwa Divine yo mukiza, sanzwe ndi umu infirmier nka Madame Suavis. Hama nizere yuko kw'ivyo tugiye kuganira hano biza kubafasha. Ego. Sinzi Madame Arlette ko nagerageje kwivuga nkuko bikwiriye. Birakwiye. Jewe sindubaka. Ndacari mu nzira yavyo, ariko sikure. Ariko wararose wo mujana mu nzira, kuko hagira urugendo biragoye muri no minsi tutagira igitoro kenshi ntubibona. Akelpo biryoshe ko ufise imana. Muri ubu buzima yuri kurabucamwe udafise umuntu muri kumwe becegora. Caziba. Donc arahari. Mutemberana, mufata arahari. Murakoze. Musuwa. Tumuhezagire. Turindira ko mwikubita gashi.
kugira ngo dive yaratangura urumva ko biso bagendana mu rugendo nawe turagutumiriye rero. Okay nanje nawe byifashe gute reka tugarukeko jewe nzobibabwira inyuma ya kamera nuko rero mwabyumvise turi kumwe n'abatumire bose n'abaganga igituma natumiye abaganga uno munsi ico tugiye kuganira ko ni ikintu nababwiye kiri très important ku buzima bw'umuntu canke bw'abantu ariko benshi dukunda kunegrija ugasanga tubifata nk'ibisanzwe ugasanga ni ibintu biraho nyene biraho kumva umengo ntawe bibangamira biri kuri jewe nibisanzwe byo navyo si bindi tugiye kuganira ku isuku kubijanye n'ibihimba vy'ibanga les parties intimes mu rurimi rw'igifaransa nibaza ko ariho bovyumva ibihimba vy'ibanga ni byinshi dufise ku mubiri ni vya bihimba tutaba twerekana surtout nko mu kwaha ahandi ku bihimba vy'irondoka n'ahandi tugiye kuganira rero uno munsi tumenye mbega umuntu yarakwiye gukora isuku gute ni gute umuntu yokwitwararika kugirira isuku ivyo bihimba kuko turi kumwe n'abaganga baraza kutubwira iyo umuntu atabikoreye isuku neza ingene bigenda intambamyi zishobora kubaho mpere ku mudamu nyene nkuko byatanguye uri umuganga twavuze gukora isuku ku bihimba vy'irondoka plutôt ama parties intimes mu bihimba vy'ibanga hagati y'umugabo n'umugore donc mvuze umugabo n'umugore sicase kuvuga bari marié igitsina gore n'igitsina gabo mu bisanzwe ninda akwiye kugira isuku kurusha uwundi canke bose nitegeko mu bisanzwe kugira isuku mu bihimba vy'ibanga ni itegeko kuri bose ni itegeko ku zina muntu wese ariko cane ntihaburamwo aho biba bikwiye cyane canke aho biba bikenewe cyane novuga ngo ku gitsina gore ni très important ni novuga ngo ni ntasubirizwa kugira isuku mu bihimba vy'ibanga kuko wewe ibihimba vyiwe biri indani cyane havuyemo umukwaha ibihimba vyiwe vy'ibanga biri indani rero ivyo bonya biba bishobora gufatwa n'ingorane nyinshi iyo bidakorewe isuku yego ati umugore ni akwiye gukora isuku cyane n'umugabo akwiye gukora isuku umugabo we umugore ni cyane aha umuganga dive nawe niko vyumva jewe ku bwanje ko ndavyumva novumengo isuku ku bihimba vy'ibanga haba ku gitsina gabo canke ku gitsina gore bose ni ngombwa sinza kuvuga ngo ku gitsina gore ngo niho ngo bategeza gukora isuku gusumbya igitsina gabo ahubwo kuri bose ni ku rugezo rumwe nguvuga jewe ndaza gushika aho nza kuvuga nti umuntu yaba igitsina gabo canke igitsina gore iyo agiye koga ategezwa koga bijya bihimba neza abahinga baravuga yuko ari koga rimwe ku munsi kuko niyo kabaye kenshi navyo bitira ingaruka koga ni rimwe ku munsi koga bijya bihimba okay koga bijya bihimba vy'ibanga yo bibaye gatatu canke kane navyo biraza kugira ingaruka mbi surtout ku bantu b'igitsina gore uvuga baraduhanura ko tuvyoga rimwe ku munsi hama ku kibazo mwari mumbagiye muti mbega bose ni nkenerwa cyane ko tugira isuku hariya hantu murakoze okay imbere yuko tubandanya kuri ico kintu peut-être ko hashobora kuba hari n'uwundi ariko aradukurikirana nawe je nanje ndavyumvise ijya mbere ko ari koga rimwe turakunze kubona surtout nk'abamama nkuko yabivuze uyu unyati ni nkenerwa cyane ku bamama kubera ko ibihimba byacu biri indani bitandukanye na mwebwe novuga muraza kudusigurira impamvu hariho difference muga kuri ico kintu cyo koga rimwe iyo umuntu yoze kenshi urana nk'abamama turakunda kugenda mu toilette iki numvise rimwe hari abambwira gukoresha ajya amapapier hygienique ko ari bibi cyane bitera ama infection ari vyiza gukoresha amazi urabona n'amatoilette menshi ubunye bararosike burya buhinga bwo gukoresha amazi none ukoresheje ajya amazi biragutera ingaruka naho nyene canke koga ni bya bindi byo kuja muri douche nyene normalement dufate nko ku gitsina gore yari ko aroga hariya mu bimba vy'ibanga akoresha amazi y'akazuyazi dorotiede hanyuma uri kuroga ajya amazi twoga ajya amazi twoga mu gatondo nkajya ugiye ku kazi ajya twisurirako dorotiede
ukoresha ajya amazi y'akazuyazi hanyuma baravuga yuko iyo uri kurakoresha isabuni savonneuse ijya flore savonneuse basaba yuko iba ugerageza kutayikoresha cyane kuko hari icyo bita pH itige turashaka kubikata ibintu nkabisubiramo neza okay bariko baratudestabiliza subiramo ntara nariko ndasiga ko ni bon hinge okay nta na kimwe bandanye oya nta na kimwe ni bon yego sawa bandanye ivyo nakubajije ni bon bandanye bareka kumviriza so ku kibazo warumbajije kubijanye nuko umuntu ategeza koga rimwe ku munsi hariya muri bimba vyirondoka iyo kabaye kenshi bitera ikibazo gute bitera ikibazo kuko urumva aya mazi dukoresha n'irya sabuni dukoresha birazo bikaba vyinshi hamijya sabuni ibaye nyinshi muri kiya gitsina gore murazi yuko hasanzwe harimo ubundi ukuntu kiya gitsina gore gisohora canke uko nyene kigirira isuku ubwacu rero iyo ushizemo isabune nyinshi uri kwa detruiser iriya flore vaginale rero abahinga barasigura bati vyiza ryo barimwe ku munsi ryo barimwe ku munsi pour les hommes et pour les femmes ego narinda kubajije ikibazo kubera no munsi iterambere ryaraje mu ma toilets ahenshi ubunye dukoresha amazi bijya byo kuvuga ngo ama pH ntibikiri kuri page vraiment niko bimeze tuba turiko dukora amakosa canke ntibihuye nuko ubimbariye kuko aho nta sabuni uba wakoresheje n'ibindi muba muri ko mukora amakosa kubera normalement uko bivugwa si uko bikogwa mwategerezwa kubikoresha intoke ibiganza bisukuye neza woze mu ntoki neza n'isabuni wakaravye neza hamugeze ukiyuhagira neza udakoresheje zirya gants toilette murabona ko mu madushe mu bwogero haba hariho amagants ukoresha mu koga mu maso canke rero ajya amagants hariho benshi baja kuyakoresha hariyanye kirazira kubera yuko ubucafu wakuye mu matwi mu mushatsi hehe ucuza kubwanduza hariyanye nico gituma yabyo papier de toilette ntuzi abahaki imbere yawe ntuzi iki hamuka tuje gushira ko hari indani hari inyuma urumva kutabikuragira neza isuku byiza rero urumva kugira ngo wirinde ubwo bwandu ayo mabacterie yagiye araca kuri papier de toilette kurambwira canke kuri iyo gant dukoresha mu koga byiza ukaraba neza n'intoki neza hanyuma ugakoresha y'amazi wakaraba ugakoresha ibiganza byiza wogeje neza mugeje gusuka karaba donc ryari murumva turashobora kurirenza bivanye n'amabezwe umuntu yagiye aragira rijya rimwe no kuvuga yuko urakoresha isabuni isanzwe iza kuba nyinshi iza konona indani utakoresha isabuni ubundi Imana mu kurema yarateguye neza uburyo bijya yimba vyirondoka ku mukenyezi ukuntu bishobora kwelimina les bactéries rero ubundi yuko isabuni 3 4 5 igani isabuni bwayo sinzi nziza indani kiba nyinshi iciza ku detruiser iriya flore nibaze ko muraza kubitubwira nneza vyaguye madamu watubwiye yuko abakenyezi aribo bakwiye gukora isuku cyane gose bivanye n'ingene Imana yaturemye ubwo tubwira muri make ni gute umuntu yokorera uyu yatubwiye ni byiza yuko tuhoga rimwe hama tugakoresha amazi naho nyene ntidukoresha ya sabuni ishobora gutuma hari ivyo yonona dusanzwe twararemanywe ni gute umuntu yokora isuku novuga bya bindi nyene abavuga ati nta kibazo biza kuntera kandi nza kuba meze neza entreta ntimwumve tiko turavuga uko iyo uhuye n'umuntu mana yanje atoza les parties intimes wakwa gufa okay gerageje kumunganira dive les parties intimes si tuje mvuga ku badamu kubera uri umudamu kandi umudamu parties intimes ku mudamu c'est inévitable kuhoza c'est inévitable kuhoza bien sûr wirinda gukoresha
ikindi kintu cyose iyindi produit nimwe ugakoresha amazi gusa kuko ntushobora kuva muri toilette y'umukenyezi ngo ucuhaguruka papier hygiénique zitera ama infection zozo ajyama kujya zivunguka ikivunguka nyene itose na gato yigurusanga kabusigaye ko bijya bitera infection hama ikindi naco uhagurutse utoze ucunuka sinzi kurumva umuntu wa ni kaka odere nako navuga kari cugira odere bizarre hahanze umuntu ahagurutse yicaye iruhande yawe uvuga ati okay ibintu mu bisanzwe aragiye so rero ikintu je novuga ku kuvyerekeye isuku byo mu mba vyirondoka si ku bakenyezi ni byiza gukaraba uvuye muri toilette kujya bivuze urakaraba intoke hama ukaca woza donc oriyo yo gushiramo ya sabuni ifare kuyikaraba mbere ukihanagura mu ntoke ukihanagura neza ugasa neza hama ukaca wiyogesha amazi yonyine hama rero ikosa kenshi dukunda gukora abakenyezi ni ikosa ryo gushaka kuja indani si ku bantu bamaze kwibaruka canke uvuga ati si umwana ni ikosa ryo gushaka kuja kurondera ibiri indani nivyo rero Monsieur Dive yavuze niyo flore Imana baraturemanye yonyine yiyogereza yonyine donc ni bactéries zirimwo mugabo ziprotège pana bactéries zitera ingwara bactéries ziprotège ibihimba vy'iwacu rero iyo ushatse kuja gushira mu masabuni cyangwa kuja gukoza mu ntoke même si ushize ubwishije amazi gusa ukashaka kuja gukoza mu ntoke ngo uje koza cyane ngo uje koza kura mu indani namakosa cyane kuko ubukuyemo ama bactéries yari sanse gukingira niho rero abahinga bavugira yuko atari vyiza koza kenshi kubera kuguma woza cyane bon en fait si bibi koza ni bibi kudakurikiza ingene woza uroga n'amazi yonyene hama kuma hejuru gusa kwita amavilve hejuru gusa hama ugahira imbere ukaja inyuma kugira ngo ntukure ama microbe ziri inyuma donc umukoga no guhera imbere uri kuri tawazi uroga imbere sivyo nuko kumwe ha mugahindukiza ukundi kuboko ukoga inyuma kugira ngo urinde ko ama microbe y'inyuma aja ku affect imbere kwera imbere hari trop sensible rero koga umva ku mugore ntivyohara kwe mutwe tuteza koga hubwo ku bantu bamaze kubimenya hariho ama udutisi usanga turi tworoshe tudafise utuntu dutumuka utegerezwa kugira ugafise gaca witampona sex yawe kaguma yumutse utwo dutambara turi ku mafarmasi baratudandaza turi mutubwire ngene twitwa kugira ngo abadukurikirana vraiment nifuza ko munaza gukurikirana kino kiganiro twese tuza kuva ngaha twiyemeje gukora isuku ku rugero rwiza isuku niyo jambere donc ni choix y'umuntu choix hari abakoresha essuie-tout urayibona ni ja iyo ntivunguka irakwega amazi hama ni ikintu gikomeye gishobora kukubabaza kubera hari sensible gose nakantu uratamponesha kaguma humutse komse ucurinda ni kariso yawe gutoha kuko ni karisitose iratera ama infection nivyo insheni ukanarigeze kubyiga ifare ko abantu muhejeje kumesura amakariso yanyu muyanikira cyo kuzuba nivyo byiza kugira ngo mwirinde ama infection birafasha vraiment ntuzotinye ngo ngo ndi muhira ndi tuma urondera ahantu wanikire ushire kwa kandi kantu hejuru kubera ngo bayagorore ni pass no kugorora ni vyiza birafasha coton twagumye tugaruka ku gihimba kimwe ariko twavuze les parties intimes ni nyinshi ku bagabo ho mbega avayiko dushika ku yandi ma parties intimes ku bagabo ho bo bigenza gute mwe ni bon ntaco bitwaye mu kora isuku ko mushaka kuko twebwe urumva biri protocole gose natwe si bon urumva nkuko natangwe ndabivuga isuku ku bihimba vy'ibanga ku gitsina gabo no gitsina gore bitigeza gukorwa kuri bose rero ku gitsina gabo hariho ndaza kubisigura mu mico ibiri hariho ibitsina gabo biba byaragenyerewe n'ibindi bitaba byaragenyerewe
rero ndahera ku gitsina gabo cagenyerewe kisirikonsi coco kubera ko urya mubiri Imana iba yaturemanye uba waramaze kuvako uracogesha amazi hamwe n'isabuni bisanzwe hama ukaraba hariya hasi ko atadusigaye tw'uducafu twavuye ku mwanda mutoya twaba twagiye turasigara hama ukaduhanagura n'amazi n'isabuni ukabura hejeje rero ku gitsina gabo naco kitagenyerewe kitari sirikonsi coco birasaba kurya mubiri Imana yaturemanye iyo batarukata kwa muganga uwegeze inyuma hanyuma ugacuha kuko uriya mubiri ni uza kubika twa ducafu dusigara uhejeje kugira umwanda mutoya uhejeje kugira pipi rero uko ugira pipi 1 2 3 4 5 usanga byabaye byinshi nkuko bariko barabivuga natwe ugasanga umuntu w'umugabo canke umuntu w'umusore aranuka kubera biri yanye rero ni vyiza yuko uri kuroga mu gihe uzi ko utagenyerewe uriya mubiri wegeze inyuma ukawucisha kwa amazi n'isabuni ugahanagura neza birya bicafu biravako kuko iyo utabikoze neza iyo ubyitse ukonye biza gutuma hari izindi ngaruka mbi ama infection urinaire acaza haca haza n'ibindi bituma cyo tukubya circoncision utabishaka ikaba dernier ko rero murumva yuko no ku gitsina gabo bifise ingaruka mbi rero turasabye abantu bako badukurikira babikore kuneza yabo murakoze urumva ni ikintu kidasanzwe kandi umuntu ashobora gukora negligement ugasanga biguteye ibibazo murumva yuko bashobora no kugira bakagukorera ibintu utabishaka mugabo kugira basove ubugingo bwawe nagumye numva mugarukana ikintu c'isabuni nagize amakenga gato ari naco gituma ashaka mu muco turakunze kubona ku masoko hari amasabuni y'ubwoko bwinshi butandukanye iyo ni noga ushobora gusanga atari yo woga ushobora gusanga dive atari yo yoga mbega isabuni zose bakora zitandukanye zirarekuriwe gukoreshwa hari ahantu canke hariho genre isabuni uvuga ati iyi inya niyo umuntu akoresheje yo bari nziza je kubganje nta sabuni nimwe irekuriwe gukoresha hari ahantu donc hejuru utegereye ahantu na hamwe haje indani nta sabuni nimwe irekuriwe gukoresha hari ahantu sauf ko hariho produit usanga itarimwo ico bita donc ifise pH négatif neutre pardon pH neutre izo nazo vraiment ntuburi sûr hari gihe aba bariko baragira marketing bavuga ngo ngo ni nziza ngo hariya ibiki kuko je ndibuka ntanze akarorero nibungenzi barigeze kuma isabune sishobora kuyivuga kubera twava dusanga tubiciye liquide bavuga ni naturel biki mugabo mvugaye n'umuginekologe wanje arambwira ati ntuzusubire ugabisanzwe nta byo kuja kurondera ibiri ndani n'ibyo uya kuko umugenzi bunze ngenzeho biba bitandukanye haba hariho n'ukundi kuntu nyene ubumeze rero kenshi dushaka kugira ngo ivyo nturi kurabona uvyirinde ubandanye kugira ryasuku ryawe me biragoye kubera niko organisme iri kirabitwara mu cyo gihe rero umuginekologe arambwiye ati no ntusubire koresha n'ikintu na kimwe gumiza uko ugabisanzwe hejuru nyene kujya bisanzwe n'amazi gusa hama uyumutse rero jewe kubganje ntakuye ari wono hanurana kugira nti nta sabune n'imwe ukoresha mu cyumba cirondo ciwawe dive nawe ni kuvyumva bo jewe ndibuka tukiri ku ishure umwaka w'icumi sinzi kumwibuka ikigo ca biologie twiga mwigisha wa biologie abanyeshure twigana baramubaza ikibazo vyinshi
hanyuma tugeze ku kintu kijyanye no kugira isuku muri biriya bimwe by'irondoka mwigisha baramuha icyo kibazo nyine mbega niyaha isabuni mbega isabuni irakenewe cyangwa ntikenewe nk'uko suwa yabigarutse ko hariho amasabuni afite pH neutre ayo rero urumva aragoye kumenya isabuni ziri naturelle bajya abantu badanaza baboneka bose bakubwira ati iyi ni naturelle nta produit n'imwe rero icyo gihe twebwe mwigisha yatubwiye ngo isabuni ya gifrango yo muri Savonor kugira ngo ifise pH neutre ngam ntawe ubizi sinzi abantu bazo uraba kino kiganiro babizi zazatubwire uko bimeze mugabo vraiment gushikisa biragoye kumenya ngo iyi sabuni ego kuko urumva sinzi twebwe kubera ko ari gisina gabo ko yari hejuru nibaze ko ata kibazo gushaka isabuni hamukanyukura burya bucafu ukabukurako neza mugabo ubu conseil urumva nawe ni uwo muhanura kudakoresha kubera ko urumva ta certitude y'izo produit umuntu aba afise biragoye kiretse nyene uyihawe n'umuntu wawe akora muri ivyo nyene vy'amasabuni abizi neza nta ma produit muwa mutanga ariho yajanye n'ivyo aya ngo yo koza ngo indani aya ikintu kije indani n'igihe uba wagwaye kaguha umuti gusa okay aha twagumye tugaruka rero cyane kuri ku bijanye na parties interne mu ruhande rumwe ariko hari hayandi ma party haba hejuru umuntu bifo ko hagirira isuku habiraraba bakuze gusa abana musinzire haba mu kwaha nkuko twabivuze birasaba gukora isuku abantu benshi surtout des femmes nimba hari ikintu cyambere kiri bizarre kubona umuntu yadugije ko kuvuga ati Jesus turapfuye bro kandi kenshi hariho ibintu bikunda kuza genre nk'amayaje ugasanga umuntu yazanye odeur mbi n'ibiki nk'abamama n'umusi bakora dukurikirana cyangwa abakobwa tutitaho gukora ijya suku yo gukura amapoire Imana yaduhaye umuntu ageze mu rugero wewe ubibona gute wobabwira iki mu bisanzwe kuko vraiment biri novuga gute biri deguta kubona ego bon premièrement ziriya poire zizanwa n'iyashu ego nagira ni kubera ko umuntu abakuze nyene bica ubukuze ugeze mu gihe cyo kubira amayashu menshi hamarira amapoire akaca pusa donc niba ziri stimule n'iyashu egal ko nisinye bucafu nyene bisigura ko kandi bigenda bakamera yego bisigura ko udategerezwa gutunga amapoire mu kwaha madame changandi hose aje ahantu hose haza amapoire sauf ku mushatsi kwa abakenyezi ni wo mutako wacu naho twayimoye ariko ahantu hose haje amapoire hakihimba cirondoka mu kwaha ikintu ca mbere kuzikurako niryo suku ya mbere sito mu kwaha kuko mu kwaha nakunda ko mushaka kuhoza ngo hariki kugira odeur mbi igihe harimo amapoire iyo harimo amapoire nta suku nayo mushobora gukora ritume hatamota nabi icambere rero gukuramo amapoire abakenyezi beza n'abakobwa beza jewe niwo nje kubwira yego kuri ico c'amapoire mutubwira kare kubijanye no gukora isuku mu gihimba cirondoka cyane ku bagore kwari vyiza kutarenza ryari rimwe mwambwira koga ngene umuntu akwiye koga mbega umuntu gukura amapoire byogenda gute yo yakura ko ryari na ryari est-ce que chaque fois ubonye twadutegerezwa kudukura ko canke bigenda gute bon je kuganje à chaque fois tuduzura dukurako premièrement hajya two turamera turajenana uba wumva ugira attentive yo kwiyaga hama kwiyaga naho nakubwiye kare ko ni partie iri trop sensible uriyaga ukaca wakomeretsa ukaba winjije andi ma microbe kubera ari ahantu haba ama microbe menshi ukusanga agakomereka bayi grave cyangwa ugize igihute kubera watanze ntuze ya porte d'entre donc watanze aho imicafu yinjirira ni vyiza rero kwirinda ikintu cose gituma wogira tentative yo kugira gute yo kwiyaga rero jewe nibaza ko
ku mukenyezi wowe cyangwa ku mukobwa ni vyiza ko à chaque fois tiko turapusa mu bisanzwe ibikoresho vyo kudukura ko bitegeza kwama muri douche imbere yuko ncambaza Divin ugire ko umbwira ku bijanye n'ibikoresho navyo abantu benshi bakoresha udukoresho dutandukanye kandi twishi turahari hariho amaproduit ushirako ushobora gushirako tukagira bikoroha bikavunguka hari abakoresha twatubike twakuze tubona abapapa bimyesha ubwanwa hari abakoresha n'ibindi ese kajya amaproduit yose nimeza gukoresha canke hariho ya amwe umuntu aba ari sense gukoresha ku buryo adashobora kumutera ikibazo kubera ko hariho bamwe usanga kenshi byace bibatera imiburu canke yagize vyabihute nkuko wabivuze n'ibindi ugasanga biramuteye ikibazo bon en fait kuri nk'umukwaha nzi ko umukwaha urashobora kubikoresha canke hejuru hejuru mugabo pana kuja kure nkuko nabivuze kimba cirondoka kiri sensible no kuvuga je vraiment ndi umuntu ntegira numva ko hari ikintu kimwe no kwegereza kindi ngo produit biki je préfère gukoresha ibindi bikoresho mugabo bikura ko neza hamukwa urashobora gukoresha ijya wavuze ngo toko ikabwa bubiki babita gutyo oya ijya wavuze okay nama produit menshi wazaga ndabirondere ijya wavuze donc rero mukwa urashobora kuyikoresha cyane ko hariho akantu ko kantu turakiniko kamera ruguru mu gukora ko ubwonko bafata kagira umunyota bagaca basiga ugacushikura umunyota kandi birakora neza byahatari bien ni wa muri oya Jean mari gihe bworoha mugacushikura bitababara kandi ugashira mu munyota n'umunyu ukazura sigani none ryasukura iri hehe umunyota ko cafuye cawoga donc rero ntiwikomeretsa oya ntiwikomeretsa buca bworoha donc rero nibaze ko ari byo abasirimu bahinduriyemwo bakagira waxing kandi usanga rimwe na rimwe ibyo bintu ama produit nubundi ni byiza ko twoza turakoresha utuntu twacu kama ni byo kora ama produit nituba tuzi byakoze n'ikibazo ugasanga wagize n'ibindi bibazo bindi niho nashaka gushika hariho kuntu siture abadamu turakunda kumota neza bro ego kandi ni byiza cyane ku mudamu uvuga ikibazo ndagira ndakaza ni byiza cyane kumota neza ku mudamu rero apa yo kukuramwo amapoire hariho kuntu twamana tentative yo kuba dusama nebona gusigamo uduparfait kugira ibiki n'ibiki bijya vyose sinzi ko hari urabiraba iyo nkubu vyaheze utaragura ibindi mama cubiri yashu ucuvyumva neza ko vyaheze ucuvyumva neza ko vyaheze donc ugiye wabuza amahera yo gusagura irya parfait cyangwa utage muri ville ku karondera donc umubiri ucuba dependa ya bya bintu bindi nako kundi umubiri wahora wigwanira kugira ngo ntusore odere mbi donc mera nk'ugiye ampose kubera iki bijya cyane birinda gusohora yashu bituma yashi idasohoka yashu gusohoka niko gusohora odere mbi donc guhema ku mubiri voile rero iyo umusiga bijya bintu iyo utabisize rero umubiri uca wisanzura donc no munsi ntibambujije guhema cyo vyumva na mu bisanzwe ni vyiza yuko umuntu urumva yorika akaba naturel nyene nivyo byo pour moi koresha indimu ni vraiment ni désodorant nziza ntitera odeur ntirekura odeur irakutuma uba netre ukagumaho hamuga ko shandi ma parfait ego kuri ico nyene c'ama parfait est-ce que ni byiza aho gushira ama parfait kwaha pas du tout birashobora hariho ama spray ama body spray ushaka ku mubiri mugabo utarayo gushira mu kwaha uramaze kubona igituma ufite ama produit menshi simeza igituma ndakubwira uramaze kubona nk'ubu wagize hazaje hamukaca upompa yo parfait ugihenze gusa ngene ubabwo
yapfuye ego uca uvyumva neza ko ico kintu atari co ku mubiri wawe Ego. atari cagenewe atari cagenewe Ego. donc rero jewe numva ko twokwijukira gukoresha amaproduit naturel genre ugakoresha indimu ukayisiga hariho abamama musanga canke abagabo usanga yamana indimu muri dushe usanga ari cyo gikoresho ari igikoresho c'isuku mu bindi hahandi misagira yoge kanza agashirako indimu 5 minutes 10 minutes hamaja muri dushe hamushita witera parfait nuko bisanzwe hama ku bantu nabo bakazi yashu hariho amantu zeye yo muri pharmacie cuguriye yo muri pharmacie kugira ngo ntukeze ingwara ego twahagaze ku bagore cyane kuko wumvise ko ivyo wacu ari byo cyane. ari byo byinshi kurusha by'abagabo kandi bavye burya nivyo biri intéressant oya byose biri intéressant mugabo namwe ni twebwe urumva akantu gato yukagize turashaka kubigira kubera ko byabindi kwigira umusirimu kwigira bambone nasize parfait nagize ibiki muga utazi hanyuma ko ivyo uri kurakora bishobora kugutera ikibazo niko tumeze mu bisanzwe wa façon ariko nko namwe ku ruhande rw'abagabo abagabo benshi n'imisore benshi muranegirije vraiment ku bintu bijanye no gukora cyane no gukora iryo suku ryo gukura amapwari kubera iki abagabo benshi badakunda kubigira eske birafise ushobora gusanga tutazi rezo ibibatera mugabo hoba hariho umuntu abikoze iyo bikora kangahe ku ruhande rw'abagabo kuko urumva ntitumeze cyo kimwe na mwebwe sinzi yuko muga kuri ibyo byose bimena cyo kimwe abagabo badukurikirana bari bakwiye gukora iryo suku gute kugira ngo nabe baje mu rundi rugero kuko ibyo mukwaha koko nibaza yuko ngira mwe mubire kuri we murandabiye kenshi iyo ndiko ndaraba basket ngira nibwo wizi bwabo ngira niho babonera abagabo okay Muncamake ushatse kutuvuga abantu badukurikira muri commentaire ashatse kubavuga kugira ngo muduhe bakomeye benshi n'abaririmbyi bamwe baba bitwa ngo n'abastare nibiki usanga abakinyi ba basket biba biboneka dugije ukuboko yambaye sengre ni direct kubibona ugasanga nyene bagira Madrid si bose ariko si bose mwisho gituma nkeneye kumenya impamvu isuku ryo mu kwaha ku bagabo kugira mwabivuze natwebwe n'inkenegwa rero sinza kuza kuvuga ngo ni kubera iki bamwe babigira n'abandi batabigira urumva byose bivana na education y'umuntu kujya umuntu usanga afise education yuko kundwi aja muri salon kwimosha ubwanwa n'umushatsi ugasanga hari undi amara ukwezi kose atagiye kwimosha sa n'undi amara biravana hari abantu bakunda umushatsi ariko ivyo nitwo bivanga mu camake ubwakwaha bufavoriza imicafu mu kwaha utiriwe uraja kure ubwakwaha bufavoriza imicafu mu kwaha kuko uko Imana yaturemye Imana yashizeho ko umubiri uhemera mu kwaha tukabiriyasha rero iyo hari ubwakwaha bwinshi buza gutegera cacuya naco keza kikavamwo iyindi micafu niyajya uzosanga hariho abantu bagize amapse ibihute mu kwaha nukuvuga iki ikintu cyose Imana yaragiteguye ubwo bwakwaha ni vyiza kubumwa ukabumwa neza hama ubizi ico cuya kigaseseka neza hama nawe urumva kugiza amahoro mu kwaha urumva kugiza amahoro si kuba kenyezi gusa natwebwe yo mu kwaha hari ayire urumva ko nyene ugize rero urumva je uvuze ku bakinyi ba basket deja je n'umukino wanje nakuze nkina cyane uvumenga urancumisa kandi navyirabona ni wiuno navyirabona n'abana oya je sishaka sinavuze ku bakinyi ba basket navuze ni en general hari abana nase ko generaliza hariho turafise abakinyi ngaha navuze ndabibona naka example voilà turafise abakinyi abakinyi ba basket ntunteranye yego ni sindaguteranya nawe umva ni education y'umwe wese hariho abakinyi kumbure bashobora ko bavyibagiye bakaja muri terrain cyo kimwe n'abakinyi ba football n'abakinyi ba volley n'abakinyi bakina izindi nkino canke n'umuntu wari we wese ugasanga
iyo yambaye sengre ari kuri volant usanga yibagiye yapfuye muri atitunganije siniba twari kwibagirwa ngira kwibagira ni juste ko abagabo baha valeur ibintu bikuru utuntu duto donc twebwe les femmes dukunda les détails duha agaciro tu détails nico gituma twose nagiye gusiga inzara nasize ngo nk'ubu namaze kwiyumvira ko abantu bose bora turaba bamaze kubona ko atanzara zisize voilà donc muga nk'ivyo dive ntavyo yimviriye donc rero les femmes duha valeur tu détails kandi turaduha agaciro gose hama les hommes baha valeur ibintu biri hejuru gusa nta ngo mukwaha ngo mbega nindaza kuharaba ntanavyibuka ko ubwo hariho nuza kuharaba ni naho bihagaze ntaza kwiyumvira ngo aze kwika ko ari umuntu aza kumurama kwako niba hakuye ko kwaha nyene sinzigene bwita kwaha ntaza kuvyumvira ko ari umuntu aza kubirado genre avuga ati uwo muntu aza kundamukwaha nawe aba ari karondera yiki rero bobo biyumvira ibintu biri binini twinazo tumvira dutoye nje gituma utwo turaduha valeur bo bakavyima valeur gace usanga bisanze batabikoze pana kubera atazi kubashaka kugira ahubwo ivyo bintu mu mutwe hose bibiri muri make abashinga nahe mudukurikira ntimubikore kubera ko Jean ntimureke kubikora kubera ko mutitaho utuntu ariko mwumvise yuko bitera ishobora gutera intambamye mu buzima bw'umuntu ni naco kibazo cengira ko dive mwatubwiye mu bijanye n'ibihimba by'irondoka canke muri aya maparti yandi intime iyo umuntu atibutse gukora isuku kwa kundi duhejeje kubivuga mu buryo bw'amagara y'umuntu hari ingwara canke intambamye bishobora kumutera mu buzima busanzwe zoba ari zihe les signes zerekana ko wa muntu yagize ikibazo genre bivanye na kwa kudakora isuku mu mpande zose nizi ku bagabo cyane gose iyo umuntu atibutse kugirira isuku hariya ku gitsina gabo canke hano mu kwaha kaduhere ku gitsina gabo hari ingwara ziba zivuye nyene kuri bijya bisigarira vy'imicafu biba vyasigaye uri kurituma uri kuragira umwanda mutoya bigaze bikaba vyinshi bigaheza bigatuma urya mubiri ugira icyo twita inflammation ukaduga ukavyimba aho rero bica biba aho ni kuri babandi bataragirirwa circoncision aho ni kuri babandi bataragirirwa circoncision rero iyo bibaye vyinshi urumva biratuma urya mubiri ugira icyo twita inflammation hanyuma ugasanga nta bundi buhinga busigaye kwa muganga atari uko bawukurako hanyuma aussi urumva biraza gutuma ugira une infection urinaire bivuye kuri burya bucafu bwawe kubera ko bwaba bimurengera hanyuma tugiye mu kwaha hari ingwara nyinshi zo kurukoba zivuye ku isuku rikeya ryo mu kwaha tutiriwe turanashika yaho umuntu ashobora kugira agahute cyangwa ibihute hari abantu bagwara ibihute kenshi mu kwaha kuri kote zose umugore cyangwa umugabo byose bivana nuko mbega iryo suku yego sawa dufate urahagirira isuku urikora gute urikora cyangwa ibikoresho ukoresha ubibika gute urabinettoya après l'utilisation canke ubishira hehe mbega nta bandi bantu bo mu nzu baza kubikoresha usanga nimba ari yo bik ikoresha nk'abantu 8 mu nzu mwese muyihurirako canke naho urumva ugasanga wikomerekeje bisanzwe hama cacu yakiragiyemwo voilà agahute ngako ibihute ngivyo mu kwaha birajari vyinshi kuvuga ni vyiza ko tugerageza tukagira isuku mu kwaha cyo kimwe n'ahandi yego murakoze yego madame Suavis nawe ku ruhande rw'abagore nabo nizihe ngwara umuntu ashobora kugira canke bikamutera ikibazo mu buzima bwiwe biturutse kuri iryo suku rike kugira badukurikirana bumve ko takunegirija gukora isuku bon udereye mu kwaha harimo ivyo divaje kuvuga vyo kugira uduhute vyo kugira muga harimo ikindi cyane gikomeye cyo kugwara ingwara yo kunuka bidahera
bijya bimwe bita duhora kumva igikaka ngo igikakwe bijya birashobora kuva kuko wabaye igihe kinini utigera ukora isuku mu kwayi wawe donc bikaje kuvyarira kugira umuntu kuba umuntu ari agwaye igikakwe kandi vy'ukuri utari kukigwara bikava kuri uko kuntu utagira isuku hama ku gihimba cirondoka hoho ku bakenyezi novuga nti birakomeye cyane kubera ko uragwara ibintu byinshi uragwara kwiyaga kumva ukwiyaga amademangezo mu gifaransa ukagwara kumva urasha mu gitsina donc ukumva n'umuriro hahandi hariho n'abatambara ikareso kubera yumva ari karasha hamukacugwara na infection urinaire kandi kuko ni grave cyane kubera ifise ubwoko bubiri na infection urinaire iri hot na basse donc rero iyo wagize waneglige isuku cyane uragira infection urinaire iri hot iyo rero nimbi cyane uranashuka gwara no mu bitaro yindi bavuga ngo bishobora no gutuma utavyara ego rero urashobora no kutavyara kubera ama infection urinaire ushobora kuja mu bitaro urashobora kugira ifise ama complication menshi cyane mugabo iyo onya cyane kenshi abantu ntibayibuka kubera donc hagiye ubigwana no kwa muganga ntibanakubwira ko byavuye kuri kwisuku rike wakoze mugabo ikintu cyane cihuta gose kiza kare na mademangezo gushaka kwiyaga kandi kwiyaga naho nabwiye ko hari yanya hafise akabiri koroshe cyane wiyaga rimwe ubwo nyene ukaburi wikomerekeje hamuka butanze porte d'entrée imicafika cayinjira kacugwara ubundi bigwara hama kacavamwo bijyanya byo kugira ama secretion anuka ava mu gitsina navyo nyine birategwa n'isuku rikeya les pertes vaginales twari kuvuga mu kirundi bose bisange biyumve donc ibintu biva mu gitsina binuka cyangwa ugasanga ni wa muntu nubwo yogira gute ava kwitawaza wanshaka gira byende byose navuga kitawaza akiyumutsa mugabo yicaye ahagurutse ukumva ananutwera ariki hari ibintu bigoma biva indani byose bikaba byavuye ku isuku rike canke bikaba byavuye kimwe divuga ku isuku ryinshi ridakenewe attention hano hantu abantu dukurikirana hano hantu bakurikire neza umva biragoye n'ibintu byo kwitondera mu bisanzwe uko zisuku ryinshi ridakenewe uragira ibibazo uko udakoze isuku ukagira ibibazo mu bisanzwe nticoroshe ugiye kuzana gushiramo y'amasabune ingaruka ukantu divegeze kuvuga ntigeze ngira ngo umwisha wa biologie vraiment sinzi icyo arafatiye ko mugira bivuge mugabo savonol niyo acide ya mbere maze kubona uninje n'ahantu ziri stock hari kera nibaza hari kera nzariko donc winje muri banki nituzi vya savonol bazatubwire ngene batubari kandi bashaka kuza ngaha kugira ngo baduhe batubwire bekerise nimba bafise amasabuni ari net kugira abantu bazohore bayabagurira bazi halma ko ari ibyo ego sino ziyagifurangua zirimo acide zirimo acide prévenez que hari gihe uyoga ufise umubiri sensible baje kwihanagura cyumva ku mugoso kwiyagaza très bien cyumva rero hari indani ibibazo gusa ego mwatubwiye byinshi muri rusangi muratubwiye n'intambamye ariko mu mico y'abarundi turafise sinzi ko ari ingeso reka mvuge n'ingeso kuko nanje bishobora kumba ko canke bibabimba ko ugasanga umuntu yagize ibyo bibazo byose muga kubera ko ari za partie intime nkuko twabivuze ugaca wumva umengo zoguma ari intime zawe naho ushobora kumva nk'aya masinyo yose mwatubwiye ugasanga hari umuntu yafise muga kugira ahaguruka aje kwa muganga deja kugenda kwipimisha ukamengo nyene urapfuye uko zibana iyo umuntu afise ivyo bibazo byose gative nikiye kintu yokora kugira ngo ashobore gukorokora amagara yiwe mu bisanzwe nukuvuga iyo umuntu afise ibimenyetso ivyo Suavisi yagiye aradondagura sinigwa ndabisubiramwo yabivuze bihagije icyambere cyo gukora no kuja kwa muganga direct amata kindi kintu usubiye kwiyumvira
muganga ajya kugira ngo akumvirize mwibanga ntangere ni naco yigiye. Hariho abaca bagira isoni bakagira isoni bati ibi sinogenda kubibwira muganga. Nukuri ivyo vyumviro ni vya kera. Ivyo vyumviro ni vya kera kuko uko uteba niko infection igenda iragwirirana mu mubiri. Rero nukunyakira kwa muganga kwegereye akagama akagushira ku miti. Yego. So wabisi nawe ugenza gute cyane aba mama nitwe umengo kenshi turi babantu bigunga d'abord bavuze infection utangura kwiyumvira bazogira nk'abakobwa cyane azovuga ati mbe mana yanje nagize ibiki naciye hehe byagenze gute urumva agacisanga yigungiye hahandi kumbe n'ikintu gishobora kugutera ikibazo gushika kuri niveau ushobora kubura umwana wabyifuza ni ikintu kidasanzwe nabukebuke nico nashaka mpereko hariho mentalite dufise peut-être ngira ngo n'abanyafrika canke abarundi igihe cyose umuntu agwaye mu gihimba cy'irondoka yacandujwe n'ivyo yakoze nico kintu gice kiza directement mu bantu directement uvuze ngo ngwaye infection urinaire uvuze ngo ufite amaperte vaginale ibintu biko rava mu gitsina ucumengo hariha warakoze ibyaha by'ubusambanyi peut-être wavyandujwe ni hamaro n'abamama barika kuja kwivuza bavuga ati yo man ndabwiye umugabo wanje ko ngwaye yo vrache baza ngo namuvanze canke ati namwanduje nanje kuko infection urinaire irababaza nko kuba kenyezi bobo hariho nibiko bawumva unavyiyumvira wocu unavuze induru karira kubera ububabara rero hari gihe ashinyiririza akavuga ati nkanekereza sindabwira umugabo ngo nje kwa muganga yavuri baza ngo naragiye kurenga ibigo nico nashaka mbwira abakenyezi n'abakobwa infection urinaire irava ku bucafu waba ushizemo uruhara cyangwa utabishizemo uruhara donc ku bakenyezi urashobora kwicara kuri toilette vyonyene toilette peut-être yo mu kabare canke ahandi hantu irya siège ukahakuramo infection zazindi zotuma ugira perte vaginale zimwe uvuga ati none ibi bintu navyanduriye rero ku bakenyezi vraiment ubonye ikintu na kimwe cyanditse kuri wewe ja kwa muganga vyihuse ufata imiti kandi wubahirije kuyifata kugira ngo ukire kubera ko kujya kuntu navuze hari sensible haragorana no gukira rero ico kintu numva no gisurinya neza umuntu yagwaye mu bihimba vy'irondoka suka aba yagiye gusambana ku bakobwa suka aba yarenze ibigo suka umugabo waba yarenze ibigo oya ivyo wonya ku mukenyezi biraza byihuse bitavuye ku mugabo cyangwa bitavuye ku kindi kintu na kimwe ego muri rusangi nibaze ko abariko baradukurikirana mwumvise twaganiye ibintu byinshi kandi vyingira akamaro nkuko natanguye ndabibabwira uno munsi ashobora kuba hari abantu badukurikiranye peut-être bashobora kuba bari basanzwe bakora isuku neza uko bikwiye ariko bakaba barenze urugero nkuko nanje ntarinda bizi franchement nari numva umwanya wose nokoresha amazi uko bisanzwe nkumva umengo ni ibintu bisanzwe ariko hashobora kuba hari abantu bakora isuku neza uko bikwiye mugabo batazi uko barikora mu nzira nziza hari n'abandi bari basanzwe kuri bari ibintu bisanzwe nyene ati ni parti zanje nta wundi turabana mu nibiki uno musi nk'umuntu yakurikiranye ikiganiro nk'abantu b'abaganga mere kuri dive niki wohanura umuntu yadukurikiranye uno musi haba kuri babandi bari basanzwe bakora yasuku ugasanga bagize ryo murengera canke n'abandi batari basanzwe bakora isuku kugira ngo buri umwe wese tugira amagara meza kuko mwumvise ko apa yuko ushobora kubera intambamye ku bandi bivuye muri kwa kunuka twamye turavuga ya odeur mbi usanga uri uratanga mu bantu bishobora kugutera ikibazo kuri wewe nyene haba ku bagabo mwavyumvise yuko ushobora kuvyimba bakakugirira bakakubaga bitari bikenewe haba ku bagore mwumvise yuko reka ngere kuri ico canyuma conyene cyo kugeza ahantu ushobora kutibaruka kubera negligence y'isuku kandi arakantu gato dushobora gukora niye mpanuro wobaha no musi ijambo woba sigira gihumure mu bisanzwe impanuro noha abariko badukurikirana nuko isuku rijanye n'ibihimba vy'irondoka ari byo ibihimba vy'ibanga ni isuku nkenerwa gose kugira umuntu agiye koga yitaho mu maso
akaraba ko mu maso asa neza niko na hariya hategerezwa kuba hari isuku edeye gusumba mu maso ni ukuvuga iki kuvuga isuku turiko turavuga hano si rya suku uza kugira inshuro 50 ku munsi eka twavuze abahinga bo bavuga bati ko ari rimwe ku munsi byahagije hanyuma ku bandi nabo kuba byarashitse bivuye ku isuku rike ndavuga nko ku gitsina gabo ugasanga haratanguye kugwara haratanguye kuvayo ibintu bitameze neza turagusavye ntiwiyumvire ngo abantu baza kumenya gute abantu baza kubibona gute ngiye kwa muganga ngiye kwivuza ibi n'ibi n'ibi genda kwa muganga wivuze kuko umuganga yamize akabuye kabaga niko nuvuga hama hose ari ndahiro yarahiye nta banga azokumenera kuko urumva nutaja kwivuza uzogwa muri kuraremba mu ijambo rimwe rero twiteho kugira isuku muri biriya bice hanyuma iyo bishitse ukagwara wirukire kwa muganga uje kwa muganga nuko murakoze ego Suavisi watubwiye abakenyezi igitsina gore muri rusanyi ni twebwe novuga turi sensible cyane kurusha abagabo bobo kuko bafise uko baremwe bitabafata gose cyane uno musi umukenyezi igitsina gore ku bantu badukurikiye boba ari babandi banegrije canke twarenda yasuku nkuko ni kibazo kimwe nico nabajije TV niye mpanuro bubaha kugira ngo uno musi twese twisange turi ku murongo pour éviter n'ivyo bibazo byo kwamuja kwa muganga canke dusange byaduteye ikibazo ku ruhande rwacu impanuro ntanga ndayitanga mu buryo bubiri impanuro abatavyitaho isuku ryo mu bumba vyirondoka hari umuntu mukenyezi ava muri toilette agahita yambara ikarasi akaca yigira no selma umucafu yarasohoye uracafuza ikareso hama ikamutera ingwara hama umugabi mutera nakajya kamoto kabi twavuze no muhanura ko gihe cose yo kwitaho isuku akitaho gugu gihe cose ugiye mu toilette ukamenya ati ntegerezwa gutunganya ibimba vy'iwanje hama nkavyumutse je surinye ikintu cyo kwiyumutsa ego kwiyumutsa nico kintu kiguproteja neza ko bituma impuzu zawe z'indani zidatoha ngo ziduze ubucafu canke ngo ziduze odeur mbi hama nkaca mpandura no kuri abakenyezi babikunda gukora isuku kutarenza urugero nabivuze imbere ntibikenewe yuko ujana y'intoke indani ngo ugiye gukura ngo ibintu wabonyeyo kuko ku mukenyezi hama y'utuntu ntibikenewe kugenda kurondera indani ngo nkoreyo ngo ibi na biriya oya oza aha hejuru oza aha nyene ushikiriza amaboko aha hejuru nyene hejuru kuri ucishe ko hejuru n'intoke zikaravye neza n'isabune intoke zikarabishije isabune imbere apana kuyishira imbere hama ukarabe uhere imbere hama uje inyuma mukwita wazi no mukuyumutsa uhera imbere hama ukaja inyuma ego nico no hanura ikindi no hanura nimeje kwivuga we wagwaye kugwara ntibisigura ko warenze ibigo kugwara ntibisigura ko wakoze amahano oya kugwara urashaka kugwara uje giye mu toilette ntaribagira nakandi toilette asiege nizigisiriye mu mugabo abakenyezi surtout izize mu mabar public ama restaurant kwirinde hariho basi pH ubanza uhoze iyo utaremerewe cyane uhoze hamuhanagure wicare ko niyo undemerewe mwe mwiga guhagarara ifoko mugira siporo nukuri kwimana niyo uremerewe urafise indi technique ushaka gukoresha kuja ku matoilette ntiwicare ko wicaye ko mana yanje ingaruka hari gihe iyo uri umuntu karigwa hari gihe nkabukeye canke mu ndwi imwe kubera ingwara zo mu gihimba cy'irondeka cy'abakenyezi zirateba kwigaragaza sha mu ndwi mu ndwi zibiri ukazona utanguye kugwara hari habo bisamburira ingo
kandi bitakuvuye kandi ariho ushatangura ko abakenyezi turazi ko kenshi usanga twiyeza tangura kuraba umugabo urujisho umuraba nabi ataha muraba nagize iki ntazi ico yagize mugabo wewe indani ukuraribwa ati ibi vyose tangura kumwarondera amakosa mwagiriza ahatari donc rero ni ciza ko twebwe nyine abakenyezi isuku ryinshi ridakenewe bakenyezi beza y'ubujumbura mu gisirimu turihagarike ego nuko ariko imbere yuko dusozera hari akantu nashaka kukubaza ku kijanye n'amasuvetma twavuze yuko ari byiza kuyamesa tukayanikira ariko ndafise ikibazo certes kuba mama nibaza ko n'uwari wese yari kukibaza adukurikira urabona turambara suvetma iyo umuntu yiteguye aragihanu kanaka ugasanga nk'iyo suvetma urayiriwemo canke nka benshi bakora akazi hari igihe uba wiriwe urakora ugataha urushe ugataha wumva nyene uri abati ushitse muri douche koga hamukambara pinja mukaryama utarinze gusubira mu kwambara isuvetma birakuruhura ku mubiri nawe urumva ko usinziriye uri à l'aise rero no seulement kurana suvetma nta kamaro na kamwe kavyo gahari njewe nzi kurara niyo wirigwanye vyo nicaha ego ku ruhande rw'abagabo nabo nyene nuko nyene cangwa wowe uri contre y'ivyo avuze twebwe ku ruhande rw'abagabo twebwe turatandukanye na mwebwe bivuze ko navyo nyene reka mbere ku ruhande rw'abagabo twebwe turatandukanye gatoya na mwebwe twebwe suvetma imwe ku munsi irahagije hama buke mu gatondo ukambara indi shasha ukayambara umunsi wose ukasubira ukayirara oya urava wavyutse mu gatondo wagiye muri iyo mirimo wiri urakora hamushika le soir urushe uroga hamukambara yindi donc ni zibiri mu bisanzwe zibiri zirakwiye ku muntu w'umugabo yego hama ku mukenyezi je sinja kure yasuwa numva turahuje gose turahuje cyane yego bwe noneho ku bagabo genre kurara utambaye suvetma naco bitwaye genre naco bifasha mu buzima bw'umuntu kugira bya bihembe biheme nkuko yatubwiye su twebwe kurara wambaye suvetma kuri twebwe ni vyiza kurara yambaye yego kuko urumva nta kibazo bigutera none twebwe biguma ari sawa uyambara utayambara byose nico kimwe uyambara byose nico kimwe bigaruka hahandi ikibazo ni mwebwe okay nibaze yuko kubadukurikiranye mwumvise bano baganga vraiment baje hageze batwigishije ibintu biri très important mu buzima bw'umuntu mwumvise impanuro baduhaye abantu badukurikirana nta byinshi nongera ko isuku nikirimara mu buzima bw'umuntu ariko imbere yuko dusozera aba baganga mubona badufitiye ikintu gikomeye cyane surprise ikomeye bagiye kuzohora baduha ko byinshi ahantu bagiye kuzohora baduha ku ibintu byinshi bitandukanye bijanye n'amagara y'abantu mu bisanzwe muri rusange bitwaye ko turavuga n'ibindi mu mwanya mutoyi batubwire aho hana hariho n'ingene bizoba bimeze kugira tuzogende tubarabe tubashigikire mu bisanzwe tumenye ibijanye n'ubuzima bw'abantu ego ni chaîne YouTube ni page Facebook ni Instagram donc ni réseaux sociaux twiyumviriye kuko hari igihe usanga hari ibintu byinshi ku magara y'abantu tutamenya canke bimenywa n'akagwi kamwe canke bikamenywa n'uwagiye kwa muganga kwivuza iyo ngwara ugasanga urinze kumenya ko urinze kuja kwivuza rero twaricaye turiyumvira turavuga nti mbega ko kuri réseaux sociaux hari byinshi by'abastar by'imiziki n'iki nta kuntu hoba yica amagara y'abantu abantu bamenyeraho amakuru yose yerekeye amagara y'abantu tuzohakorera byinshi tuzohigishiriza donc tuzigishanya ego tuzigishanya kubijanye n'amagara y'abantu tuzo n'ama information n'iki byose ni byinshi cyane ego birakomeye ishene yanyu yitwa gute mu bisanzwe sino nibaza ko tuzoronka igihe ciyaguye cyo kumenya shene yanyu mwamaze kuja ku kive muri rusangi ariko kuba dukurikirana kugira ngo babe baragenda kugira subscribe mutaratangura même si mutaratangura yitwa gute shene yanyu twebwe ni shene YouTube yitwa Magazine Santé Burundi TV
ni nk'uko izina ry'iyo shene ribivuga, c'est une magazine, ni ikinyamakuru c'amagara y'abantu, ariko ubu muri kano kanya kiriko gikorera kuri YouTube. Mu misi kizova kuri YouTube, kive kuri YouTube, kive genre kuri réseaux sociaux, kije mu binyamakuru twandike, Imana idufashije tube televiziyo na radio. Inshallah. Ego, amen. Kugira ngo umuntu wese ahari amenye ibivugwa mu magara y'abantu, amenye nimba uyu munsi mugatumba ntabayeho kiza cya kolera birare bimenywe, kuko urumva ego rero tubagira tubasabe umuntu ukunda amagara y'abantu, turi hano ku bwanyu, muze muri benshi tusangire ikiganiro c'amagara y'abantu kwiyo shene yacu. Murakoze. Nibaze yuko badukurikiranye mwumvise shene yabo, ifare ko tujya kubashigikira, kandi ni vyiza ko tumenya ibijanye n'amagara yacu. Nibaza ko ngira bazodutegurira vyinshi bitandukanye, ariko entreta imbere yuko ndabasezera bano ndabibutse yuko nkuko byatanguye mubibona mu kiganiro cacu, itariki zo kuja kwenjoyinga imuramvya zageze ni le 7 juillet. Mwarabonye muri video twaberetse, mwabonye yuko itike n'amafaranga make cyane 250,000 canke 400,000 kuri couple, ujuri wenyene ni 250,000, ariko mwarabonye ko kandi mwarabonye nkuko twabibabwiye ko biba birimo ibintu byinshi cyane, déplacement, chambre, haba harimo dîner, petit déjeuner, barbecue, ibintu byose ugasanga umerewe neza. Amatike yari karadandazwa, rero mutangure kugura kugira ngo ibintu bizogende neza. Deja baratanguye kuyagura, nimwaraba nabi bazoyamara. Nuko rero ndabibutsa yuko muri Kazwa company dukora ibintu byinshi bitandukanye, ndabatumira yuko mwoza kurondera ama service yacu, tukabafasha ibijanye n'ama video ya mariage n'ibindi, makeup, manicure, pedicure n'ibindi byinshi, ama formation kuba yifuza. Karibu cyane. Entre-temps, imbere yuko ndabasezera kandi maze shimire abadutije ikibanza, ni muri Kepasa mwirohero, abantu n'ahantu hameze neza cyane lundi, bafise specialité y'ibitangaza. Tubashimire cyane, hama muze mu bashorere, kuko n'abantu beza urabona bahadutiza ikibanza, ifare yuko namwe muze mu bashorere. Ndabashimire cyane rero. Murakoze cyane. Navuze byinshi, ariko ifare ko bivugwa navyo nyene kuko nibitugize muri isa. Ego. Kandi nibaze ko muze ba muri Himuramvye. Inshallah. Twavuze. Okay, nuko rero ndabashimire cyane, ndabifuriza kuzoranirwa mu gikorwa mugira mutangure. Merci. Kandi nizigiye neza yuko abadukurikirana muri Kazwa TV bazoza kubashigikira. Ciao ciao. Kazwa TV.